ngomba kuvuga gatonya ku byo natanguye kuvuga kare. Karande abantu benshi ntibayitahura. Kuva Adamu akoze ibyaha agatandukana n'Imana, Imana yari isanzwe ibereye Adamu umwambaro. Kirya gihe nta mpuzu bari bakeneye kwambara, Uhoraho niwe yababera umwambaro. Cya kabiri, nta byo kurya bahangayikira, Uhoraho niwe yari yabahaye ibisesekaye byiza, ko yari yabahaye itongo rya Edeni. Nta rupfu bikanga, nta byago bikanga, kuko Uhoraho yarabaguse impande zose. Ariko icaha cyabakuriye mu kibanza cyabo, kibashira mu kibanza giteye ubwoba. Mbega Adamu yageragejwe n'iki? Kandi iki cyamukuye ku Mana? Hariho ijambo umwansi, umugwanizi yamugerageresheje amusezeranya. Yamubwiye ngo hamwe mwojya kuri cya camwa, Uhoraho yase ko muza kujya kuri cya giti, kubera ko azi ko muzuca mugira ubwenge namwe mumere nk'Imana. Hari ibintu bitatu bageragejwe navyo, ngo nuko ngo Eva ngo arebye cya cyamwa, ngo abona ngo ni camwa ngo kibereye ijisho, ngo ni camwa ngo ciza cyo kuribwa, ngo kandi ngo kibereye ijisho, ngo kandi ngo gishobora kumenyesha umuntu ubwenge. Ngo nuko ngo ajya kuri cya camwa. Ariko mwumve source y'ingorane zose, muzomera nk'Imana. Ndababwire ngo umuntu yava akagera ahora atsindwa kandi ahora ananizwa n'iki kintu kimwe, gushaka gukondisiyona cyangwa se gushaka kugenga ubuzima bwiwe, gushaka kugenga ibihe by'ubuzima bwawe. Ibyo nibyo bivuna abantu benshi. Ibi nibyo bivuna abantu benshi, gushaka kwibera Imana wawe ku giti cyawe. Nimwemere tumanike amaboko tuvuge tuti Jesi noba Imana Mana, wembere Imana agenda umuntu wawe, uyicire bugufi, wamuyibaza icyo ushaka ko woyikorera, icyo ushaka ko woyikorera. Imana ishaka ko twebwe tumanike amaboko tuvuge tuti tantasiyo ya Adamu, icyakuye Adamu ku Mana twe cyaratunaniye. Adamu yavuye ku Mana ashaka kuba Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo abwirwa ngo nimwajya kuri icyo camwa muzomera nk'Imana anymore. Ntibizigera bibaho namba, ntibizigera bibaho namba. Umuntu ntazigera aba Imana. Icyo nicyo cyama gitsinda umuntu. Ngomba ndababwire ngo iyo umudamu cyangwa se umugabo n'umugore bubatse bagateba kuvyara, baca bumva umengo babaye frustré, sivyo? Baca baba frustré, bakaca bumva umengo ni injustice. Kubera iki umuntu acafise kakantu ko kuvuga ngo pourquoi pas moi, kubera iki jewe. Iyo huwa wari ufise ubushobozi ari ahantu fyonda uca bwafyonda. Ariko Imana ivyo byose bigira ngo itahuza umuntu ko ari incapable y'ikintu na kimwe ciza. Uranguye ibintu ukabona birakugangarayeko, urumva ukagera igihe ukavuga uti bwa bundi sishoboye, mba nanshoboye abakiriya bose ncanda bazana ngaha. Ni ukuvuga amagara yagukitse agukika ubona wumva umengo yagumya. Ariko ni ukuvuga bijya byose biba ibibazo byose dufise mu isi bishaka kudutahuza ko twebwe tutoba Imana, ntitwishoboye, ntidushoboye na kimwe. Rero kubw'iyo mvo nindashaka kubaho neza, ni amenye neza ko Imana ariyo Mana yonyene, we wari umuntu ubuntu ataca amaze. Reka mvuge ku kijanye na karande naco. Karande niki? Karande n'uruhererekane rw'ibyago biva ku mubyeyi bija ku mwana, biva ku mubyeyi bija ku wundi. Ugasanga ni ibintu bifata inzunganwe zibiri canke zitatu canke zine, ari ibyago bidahinduka, ari bya bindi. Ndabaha akarorero kamwe. Aburahamu yasohotse mu gihugu mu gihugu cy'Ubukarudaya, asuhukira mu gihugu, ajya mu gihugu Imana yari imubwiye ngo igiye kumwereka. Agezeyo Aburahamu ngo harageze igihe aratera ikigoyi, asuhukira mu Filisitiya ku mwami Abimeleki. Ashitseyo yihakana umugore wiwe Sara ngo bohava ngo bamumutwara cyangwa ngo bakamumwicirako. Amwihakanye, ico ni cyacu kubesha, ati ntigeze aha agaciro ijambo ry'Imana. Ico nshatse kubabwira ngo uyu ni umuntu wa mbere, uwo yavyaye Isaka. Nawe nyene harageze igihe mu gihugu yararimwo nyene yararimwo se yamusigiye
nawe nyine haratera inzara, asuhukira muri cya gihugu nyine. Urumva ibyago bimwe kuri Aburahamu harateye icyago cy'inzara, no kuri Isaka harateye icyago cy'inzara. Urumva bose barasuhutse, basuhukiye mu gihugu kimwe ku mwami Abimeleki, bose babatwara abagore, na Isaka umugore we baramumutwara. Bose bagifise ibintu biri identique kandi ari abantu babiri batandukanye. Isaka acavyara Yakobo. Yakobo nawe haratera ikigoyi, kandi urumva ibyago bidahinduka identique. Ateye ikigoyi, we ntiyasuhukira mu Filisitiya, asuhukira muri Egiputa. Iyo nindi ntambuko, asuhukiye muri Egiputa. Urumva no kuvuga abumuja nabo nyene. Urumva abanyegiputa barashobora kuba barageze igihe bo rero ubuja buca buragwira. Urumva birakomera. Rero ngoma ndababwire ngo iki nicerekana karande, n'uruhererekane rw'ivyago. Urumva ariko Yakobo we abiravye aravuga ati apana, ibintu ntivyoguma gutya. Wewe anigana n'umumarayika w'Imana ngo ahema muhinduriye iki? Ahema muhinduriye izina. Kuva ico gihe karande yo gusuhuka baja mu buja ntiyasubiriye kubaho. Murabona ko icihagarariraho ku bana ba Yakobo ntiyasubiriye. Rero umuntu wese akwiye kuba maso, akaraba ibintu vyirepeta mu buzima bwiwe, bigenda vyisubiriza mu buzima bwiwe, agahiga mu nyunga y'Imana, kuko nta muntu n'umwe ashobora kugukura ko karande. Ni mpaka ubwawe usenge iyo karande mpaka icize. Nuko Yakobo aravuga ngo nimujabuke mwese nimugende. Uwaca asubira inyuma ngo aje imbere y'Imana, arayibwira ati mbega ntubona ko nageseye? Ntubona ko nabaye nabi? Mpindurira izina. Maze umumarayika ngo araza ngo baranigana, aramubwira ati ndekura, sinkurekura utampinduriye izina. Ngoma ndakubwire ngo ukwiriye gusenga, ukongera ugasenga kugera igihe karande uzobonera kwicitse, kuko karande y'icitse urabimenya. Ngoma ndababwire ngo mukwiye kugira gute? Mukwiye kwiyeza daboro, mukihana ibyaha byanyu, mukihana ibyaha bya baso wanyu na ba mama wanyu, mukihana ibyaha bya basogokuru, mukihana n'ibya basogokuruza, kuko karande iza keshi ihinduka naho nyine ntihera, ahubwo iriyagura iyo hageze ku rungano rugira kane, icihindura ibara. Nk'uko kwa Yakobo ku rungano rugira gatatu cyangwa rugira kane, kuri Yakobo rwaciye ruhinduka, aho babatwara abandi bo babatwara abagore, ariko ababo baciye bababaja, bava mu gihugu cy'iwabo begukira igihugu c'ubuja, bababaja mu izina rimwe, mu ijambo rimwe, bababaja burundu. Rero ngoma ndakubwire ngo Yakobo amaze kuva kwa Labani, yigiriye inama yo kugira gute? Yo guca karande mu kurondera Imana. Amaze kuva kwa Labani niho rero yagiye ararondoka, aragwira. Mwibuke kuri Aburahamu yavyaye abana Isaka n'abandi bana bangahe? Isaka we abyara babiri ntiyarengeje, ariko Yakobo acabyara 12, kandi bose bahinduka imiryango 12 ya Isirayeli. Niho hagiye kuva ubwoko buri develope no musirika bari hanga, kubera yuko yaciye karande. Ntibabaye bagikenyuka, ntibabaye bakibi ibidoma cyangwa se abangara, ariko baciye bahinduka kuba ihanga ry'Imana. Imana irabegeranya kuko ari ihanga yari yaratoranije, yahezagiye. Rero ndagukebure, ndakubwire ngo karande izogendera kunywa amaraso, izogendera kumirira iterambere, izogendera kumirira urugo n'urubyaro rwawe, kugera igihe uzohagurukira ukayica mu buzima bwawe. Nuko Yesu abahezagire cyane.